umaze kubiraba nkuko urabona ko ari true story. Man umuntu upfa kumukubita bro uravyumva nuko nyene Wiz atashatse gushwana nyene ngo bibe birefu. Je nakubwiye nta muntu numwe wanje bafunze ngo wari wamaje gufata akantu ngamuze babwira ukuri noneho. Ibyo ni binyoma niyo nabaza kubwira ati amajambo azovuga ko nta muntu uza kuvuga amajambo. Just naombeshe jisho. No. Eyo, what's up? Amahoro y'Imana abane nawe. This is Imico Talent TV. Abantu pamsi apumpatimenti. Intare y'umuji king of animation, the master, the monster, the tough there and the one and one special upon right tizo. I don't care who is doing better than me. I'm doing better than I was last time. Neza twamaze gushika neza ahantu hariko harashootingirwa clip video ya Wiz Designer. Byaramenyekanye neza ko Wiz Designer agomba gusohora indirimbo shasha bitunguranye kandi mu gihe abafana biwe bari bamwiteze ko extended playlist ipiwe shasha ariko Wiz Designer yashagira cyara batungura acabaha indirimbo shasha benshi bariko baravuga ngo iri based on a true story bivanye n'ibintu vyabaye ngaha kuri stade yene ngaha mu Kinama bavuga ngo Wiz Designer ngo yahombeje ikintu zaniki vyose ndibazaraza kwitubwira vyose nitwamegera pole kidogo ndikomera Trezo hariya kuri kamera turi ngaha neza ngira urabona bariko barashootinga hariya clip video MC bombardment nk'intare y'umuji vyabaye ngo ariko ndahagera hamwe na Trezo kugira ngo amakuru tuyabahe gatanu kuri gatanu tubwiye bishasha kuri indirimbo yewe yitwa nimutuze pe nimutuze amajambo yabaye menshi cyane MC bombardment it's time for action izu uko fresh bad man niko po nimeze fresh sana man ndabona public yabaye nyinshi cyane ani muhira urunugwa rwo muhira so it's my family uko wabiteguye neza usaba abafana niko wabibonye kamze kabisa ya ibintu ni fresh ibintu ni poa sana turashima naribi kabisa abantu banyakiriye bien twakoze video kugira nabishaka binjiye muri kamera ibintu byabaye fresh sana ya ngaba ni abantu bo mu Kinama neza bakuretse urukundo nk'umwana nyene wo muhira wavyakiri gutiga mze ni poa kabisa nazi ko utashe muhira utegezwa kuko gucumbira ubugari ukajya ni Wiz Designer neza byabonetse ko ahantu yaraherereye hari umutekano mwinshi cyane amagangi menshi cyane kugira vyaroshika mze kawaida si unajua tena ni kuwapatia ni gutanga nyene just ushaka gukora ikintu ciza uritangira nyene ugakora ikintu kugira bashe kuronka resultat nziza niba amaheruka yatanga yahari ibintu bigende neza ya ni indirimbo wise nimutuze pe bandi batuzaga Wiz Designer ni indirimbo ije itunguranye nyuma y'amajambo menshi yari karavugwa biraberekeye bene byo sinavuga ngo n'ujya no peut-être birashobora kuba ari wewe cyangwa uhundi mugabo nibatuze dukorera it's based on true story. Yeah, it's a true story because umaze kubiraba nkuko urabona ko ari true story. Yeah. Ni indirimbo noneho ije ku ngufu zidasanzwe byabonetse ko yitabiriwe n'abantu benshi cyane aho kandi waciye urikora kwa busy abantu ni benshi cyane bo mu Kinama bice biboneka neza ko urukundo biretse Wiz Designer ni byavuzwe wa musi ko giteramo bishobora kuba noneho atari ivyo Wiz Designer ashobora kuba ari muri reality. Yeah, nivyo mu bisanzwe nivyo nashaka kwerekana abantu bavuze TJ bamfunze bashyize mu bitaro nagiye kwa ibintu byinshi sana me ndi fine ari kironda wambonye ko wapi kandi avuze amajambo nyene menshi cyane ngo Wiz Designer ngo ntameze neza ngo ivyakurikiye kuri show sinzi imeze gute baho umuco mze kidogo ariko je ivyambe no wabwiye ko Wiz Designer ameze fresh nta nkuvu kandi yeah kabisa barabeshe tumeze poa ibintu ni sawa tuko turakora ndiko kivi ndiko ndakora so kubisa amajambo mene ko tukukazi indirimbo yawe waje kwishootingira ku kibuga cabereye ko ivyabaye ku munsi wa gatandatu mbega hari sano vyabifitaniye nivyo wari wateguye kuva kare canke vyakujemo nyuma y'ivyabaye no yeah so fete nyibuka ngiye tugivugana n'umushefo nga atwaye Kinama nakunda kumubwira ko hari umunsi nzokenera ngamu Kinama ndakorera video mugamu Kinama ni muhira kubakorera n'ibintu bisanzwe kandi sikwa just nahombeshe jisho no nibo bihombeshe jisho kandi ndabasaba ikigongwe kuri map apagi wanje uko ariko barana kwishavu ngo nije nabihombeshe je ni nani mbwa usijewe just kuko nibaze yuko nawe uri muhira na muntu yo gukubita ikofi benye wanu baraba peut-être ivyo byarashitsero barashavura mugabo urabona ko imidogo bayitanze kuri Wiz Designer mugabo imana iracafitiye
ubugenzi nanje iracankunda urukundo ni runini tuko turakora ya ushe ugacisha muri ko reka nange ndakubaza kano kabazo kidogo kubera niwe ukizanye icasho abantu benshi barifuza kumenya neza ibyakurikiye show imaze kurangira kuko bivuga yuko ngo abapolisi ngo bace ngo bamera nk'abagufata abandi bakavuga yandi majambo ngo bagutwaye ngo nabi sinzi bahe umuco ga bro niyo mpamvu niko kanya noneho turose jewe barabeshe jewe navuye nga namuhira kwa mama wanje kwanza kumuramutsa ahubwo je natashe muhira kumuramutsa namubwira ingere bimeze ncamara nitahira muhira afisa 7 saa 5 saa 6 kendo bazi ko miniri hajya nimba hari izina ry'iwanje geze bandika ngo bafunzwe hajya je sinigera nja mugasho canke kuva mvuga sindigera nja mugasho je ni Wiz Designer havuzwa amajambo menshi cyane ngo imbere yuko aja kuri stage ngo yamanje kumera nk'uwi nyene kidogo nyene kugira ngo aje kuri stage ameze fresh sana ngo arivyo vyatumye utitwara neza mu mwanya ngo bari baguhaye umwanya ngo ukoresha nabi ngo wari wamaje gufata akantu ngamuze babwira ukuri noneho byo ni binyoma niyo nabaza kubwira ati amajambo azovuga ko nta muntu uza kuvuga amajambo none we naje nga muri shooting eske kugira nje muri kamera wabonye nywa urumogi jewe cyangwa wabonye ndiko ndanywa inzoga cyangwa wabonye ndiko ndagira ibi kuvyo nabonye ubanza ari ibinyoma bavuze niyo mpamvu hari abandi nyene baba bakeneye kumenya ukuri niyo mpamvu nakubwiye ati je ndi mu kazi ngenda ndi serious je ndakora akazi kanje mejeje nshaka gufata akabiya kanje nkaruhuka ngo ndiko ndakora sinoshaka kubura hari umuntu aborerwa ku kazi uwo muntu mu bwenge wize wace ku ishuri ushaka kuja gukora akazi wawe rero nibaza yuko ni ibintu by'ibinyoma tu ngiyi ni indirimbo noneho iraje ku nguvu zidasanzwe mu gihe twari twiteje extended playlist gamzi kubera iki none iyi imeze nk'itama iratunguranye cyane niyo mpamvu nabwiye ati ni true story nayo hari ibintu bikobrije ukavuga ati reka manze magarike ibintu nkora ibi izina rya EP wanje zoza yitwa Brand of Love. Love is brand. Love is brand. Niyo izina ya EP yanje nzoyita. No nimutuze n'indirimbo zoza ari official kivyayo tu mu minsi mike hafi nka samedi rashaka gusohoka samedi ngo kumugoroba ya video yashaka gusohoka. Ni Wiz Designer yaramaze muri tawa azenguruka hafi amakomine menshi cyane yo ngaha mu Burundi. Bega igatawa nawe imeze gute hamwe na We Love Music. turacabandanyije urabona ko tumaze gukora hafi hano kangahe Maravya Rubirizi ariyo za ruguru tugiye tuje mu minsi iri kumbere nuko ba We Love Music bafeshe trip yo bakora bagomba kugenda hanze gukora ibikorwa by'uwaba bacagaruka niyo mpamvu twabaye buje muri pause so mugabo tugomba kubikwakwanya naho nyene ndibaza nk'inyuma yuko kwezi cyangwa this man turashaka gusubira muri to kandi kuko bo bazamaze kuba free nandi zamaze kuba free tangura gukora hari abantu bavuze ngo hano Wiz Designer ngo featuring We Love Music gashobora kubangwa araka surprise kazoba kari muri EP wawe navyo ngo nibikigawize sidasora playlist ya EP mugabo very soon nasora nanuze ya playlist muzobibona ndibaza takuwa surprise yes kabisa ngo ni King of Love none kabisa to romantic sana mzee kubera ikicazo romantic ryo nisanze moto imitima y'abakobwa ushaka kujya yisegeza mzee Wiz umbabarire gato subire muri show mbega nikike ni turi mu gihe cya sama nikike kintu ushaka kubwira abantu bako yategura amashow kugira ngo tuzosokona yamarira twabona wakorora hajya kuri stage byiza ni ku respect umuntu nimba bamaze kumuha contract wamuhamagaje means like afisi cyashoboye muri byo wamuhamagazemo kuko nibaza yuko twege twari twaje gutanga support mugabe support twaje gutanga si uko tutatugarira abafana no ivyo nibiganiro by'iwanje jewe nawe uri ura umwene evenement mugabo umufana bakene n'abakene kumenya n'amahera ho amaye cyangwa yaje nagusavye cyangwa kwa abakene kumbona jewe nimba homagaye inzinga mu Kinama means like ubufise icyo mbonaho ko ndagishoboye kugira evenement yawe igende neza nivyo manvuza ni byiza nimba homagaje umuntu muri show kora contract nawe ni muyage mubwire muwe programme before amenya message kirako mubwire abantu zarara nawe akubwira ibyiwe ko nushaka kumenya ni ujya staff y'abantu bangana gute ngura muhita tu no nashaka kuza ari wenyene urumva kandi ukamenya na key ugushaka kuha umuntu kuko umaze kumuhamagara umu artist ushaka kumuha agaciro kwanza ani ayibrisi ngo ugiye musi ngo washonga badije ngo baramubaniye mane sinzi amajambo avuga ni menshi ngo bagukwega sinzi nini havuzwe ko vyambere kwanza byatangure ku ba DJs
nivyo kamzigira cyuvuze ko aba DJ none aba DJs bariko baravugiza kirya gihe none ngo niwe ngo batanguje ngibintu barabibonye na video yaciye kuri TV yanoze ya kuri TV ya Waka Light zande umu DJ nimba yitwa gute yaguma avuga nabi kuri kamera so niyo mpamvu ati je nifite terme vuga ati maisha ni ya Mungu bro teka dupambane uzongunda uzonyanga nawe shauri yake je nzo kumandiko kivi siogope mtu uko nji wanje nimeshikwa maisha yangu sinaona kumujyango w'umuntu ngo nipatie ugari no I'm fight for myself. Amajambo yaravuzwe ari menshi cyane ngo Wiz Designer icatumye ngo bijya bintu ngo biba ngo nuko ngo muri imisi ngo asigaye ngo ari gengi cyane ngo nawe yene ngo kajya kantu ngo nawe ngo yacyaze kukagira kubera yuko ngo kari ngo hariho uyundi muri legend yari yigeze kukagira nawe nyene aravuga ati no je ntimunzimiza ku mic acara byanga ngo Wiz Designer genge ova muhiru ja kono ni ibintu by'abantu none iyo no commentaire tuzabantu nguyu ni Wiz Designer noneho ubutumwa bwanyabwe buri muri ino ndirimbo yiwawe nimutuze be nimutuze tubarindire isohoke ni samedi izosohoka au bien dimanche ibintu bizogenda fresh ndazi but enjoy nayo tu ariko iyi nimutuze pe urabona yuko izohava igira icyo bitwa revolution kawaida je ndi Wiz Designer ndi Wiz Designer ndizi ndazi icyo nshoboye African Batman wagwana uyu nta byaba king cyangwa Simba no ninde many Wiz Designer it's Wiz Designer but this African Batman je nakubwiye nta muntu numwe wanje bafunze ico ni vinyoma cyambaye ubusa zone Kinama ngijya hajya genda murondere nimba poje nimba je sindafungwa sinzi ne babirondere genda murondere abijeje baraba abantu bafunzwe muri wiki yose ukazosanga izina ry'iwanje uzosunza gwibiyumbi jana cyangwa ngo nyumba dansere no abantu bose bameze byesa na bamwe mu badansere ba Wiz Designer twari tumenye nta numwe kandi yabuze mu byo bikana yuko ibyavuzwe ashobora kuba atari wowe ubona ko na community Kinama yaje kunshigikira nivyo nayibonye baciye baguha nabajeje umutekano kawaida nka Wiz Designer nk'abamushigikiye kandi umwana wo mu Kinama kawaida ariko twindire ino ndimbo noneho nimutuze pya Wiz Designer ni byinshi cyane adufitiye byinshi cyane kandi uramubona ni African Badman atuje sana byabaye ngombwa ariko twegera umwe mu bahinyanyuzi basanzwe bakora indirimbo za Wiz Designer kenshi cyane kugira ngo atubarire byinshi nawe ngene nakazima twamufatiye ngaha muri shooting ya Wiz Designer I breeze vipi mzee fresh man urameze neza yego bro byabaye ngombwa ko I breeze tumwegera kubera yuko nawe ngene numwe mu bagaragaye muri shooting ya Wiz Designer kubera iki mzee kubera iki man Wiz Designer kumsupport fresh au man fo kufanya kazi man tuko mu kazi kweli ariko mba numva mengo no kubaza ati mbega I breeze ninde kuri Wiz Designer kubera yuko ugaragara kenshi niwe ukunda guhinyanywa indirimbo za Wiz Designer cyane no ngaha kandi muri shooting twagusanze kubera iki I breeze ninde kuri Wiz Designer ni mu producteur akora indirimbo urabizi man ashitse nyene kuri shoot nyene ndaho ukuntu vyifashe nkuko nyene abashobora kuca bibaza ngo I breeze ashobora kuba ari manager wa Wiz Designer sinzi nini ni I breeze asanzwe akora indirimbo nyinshi cyane ngaha mu Burundi kandi arazo na benshi cyane ngaha mu Burundi iyi ndirimbo noneho ubona ifise izihe nguvu nkayo wayikoze mzee ni mega power itakuwa ni mutuze kabisa ndiri mu mayimve wewe itakuwa ni I breeze noneho agira icyo avuze kuvyo abonye ngaha ku rukundo biretse Wiz Designer nk'umunyashiki na abafanzi ba b'umuziki ndundi big up sana abafana ba Wiz Designer big up sana kabisa big thanks kabisa ni I breeze ubona yuko nawe nyene yishikiye ngaha mu Kinama arabona urukundo bakunda Wiz Designer amajambo yavuzwe ni menshi cyane kuri Wiz Designer uravye urukundo biretse Wiz Designer n'amajambo yavuzwe kuri Wiz Designer gira ko bivuze urabona ko bashobora kuba baramubesheye cyane sinzi ubibona gute man rega man ikintu kiyo kiraka kivuga bakibona ikintu kiyo kiraka urumva basi nshatse kuvuga nyinyiri akabara yivuga none bavuga itabona no iyo batabona none ivyo babona nivyo bavuga nyene abantu bavuga ngo menshi abaraho bavuga mabi abavuga meza tu nyene umuntu abari mu kazi nyene n'imitwiko gusa all right izo ndibazo urabona ni I breeze kuva muri one way akora ibikorwa byiza cyane kandi mu producer tumenyereye cyane ngaha nawe nyene reka tumushimire kubera byabaye ngombwa ko tukumegera niwe yakoze ino ndirimbo ifise ingufu zidasanzwe itakuwa fire wallahi
burn fire. Yeah, itakuwa ni kali sana bro. Asante sana iBreezy. Navuga ati Wiz Designer yatubwiye yuko EP very soon igiye kuja abona playlist. Yoba ari wowe woba warakoze indirimbo zose za Love is Blind? EP ya Wiz Designer. No, si zose arizo nakoze mu gasi zose. Yeah. Inyuma yo kuronka feedback ko Wiz Designer yakubise inyuma mu giteramo wewe wabyakiriye gute nk'umusano usanzwe ushigikira kandi usanzwe uba hafi cyane Wiz Designer man burya n'ubuvoyo man ubuvoyo nyene kiraza man umuntu nupfa kumukubita bro uravyumva umuntu ufise ubwenge bukomeye sana ntuza gukubita umuntu uravyumva nuko nyene Wiz atashatse gushwana nyene ngo bibe birefu ufise ubwenge bukomeye ntuza gukubita umuntu man ushwana gute imbere y'abafana man uya muntu yaragize imana yaramukingiye atasha ari muzima en plus wabo man ukaza ugakora ku muntu ugakubita man ngo va kuri stage ivyo bintu birabaho man umuririmbyi en plus umuririmbyi umaze kumushira imbere stage urarindira umwanya ugahera hama kavayo ubonye arengeje uramwegera buke mu gutwi nk'umuntu muzima afise ubwenge ati bro umwanya araba buke mu gutwi apana gufata microphone ngo vayo ngo nakayinjira ivyo n'ubuvayo biboneka yuko iBreezy bishobora kuba byamubabaza siwe wenyene man siwe wenyene ivyo mbabaza nuko umuririmbyi wari wese tegeza kugira agaciro bro uravyumva umuririmbyi wese tegeza kugira agaciro nta muntu ushaka kuza gukora kuri stage nk'intuze nk'inkoko man iBreezy nari mfise ikindi kibazo but behind it novuga canke beside ya music tushaka kumenya madame amerewe gute madame is fresh son yeah is fresh and congratulations mbona look mu mutwe imeze neza narimo kwiyumvira ko ari wowe warimo gushutinga clip you know uyu ni mu producer ariko je ndi mu producteur man ya nivyo vy'iwanje nyine nawe cubibona ababoneka fresh agoma bragging mzee nashukuru sana bro asante sana.